Amahoro y'Imana abane nawe uri kurakurikirana ano majambo kandi ndayisaba ngo ivuganire nawe muri kino kiganiro igutahuza ikintu yipfuza ko wumva kuko havugwa vyinshi ariko hari gihe umuntu aba afise aka message kiwe kari ahantu ako kantu rero ntikaze kugucika. Ni icigwa kigira gatanu nkaba ngira mbandanye mvuga kw'ijambo rivuga ngo turakeneye kubaho ubuzima buri ku rutonde buri mu discipline buri organize nk'abigishwa ba Kristo kubaho mu kajagari ukora ikikujemwo uja iyo wumva woja muri uwo mwanya ujana no guhitanye wese biri mu bintu bituma tubura ya myanya twategerezwa guha Imana yacu kandi ku Mana ivyo bintu bisigura ko atarukundo rukwiye tuyifitiye. Namwe murabizi kimwe mu vyerekana ko umuntu mukundana muraronka imyanya uramuronkera umwanya umuntu ukunda. Iyo umuntu utamukunda uba ufise imvo zumvikana zo kutaronka umwanya. Imana rero ntivuga ngo ndabatahura biragoye ibihe biragoye nimba agakiza dutahura ko ari ikintu c'agaciro kurusha ibindi bintu vyose, nimba Imana ico yadukoreye ari ikintu twumva ko gifise uburemerezi kurusha ibindi bintu vyose, nta siguro nimwe ishoboka yo kubura umwanya wo kuvugana n'Imana, wo kwiga ijambo ryayo, wo gukora vya bintu tuzi kwidusaba kiretse urukundo rwahororokewe. Nico gituma nkuko nabivuze mu cigwa giheruka turakeneye kubaho dutunganya ubuzima bwacu mu buryo butuma imyanya yacu n'Imana itigera ibura, kandi birashoboka. Muri Matayo 26 kuva ku murongo wa 40 gushaka ku murongo wa 45 hariho amajambo nipfuza gusoma. Matayo 26 kuva kuri 40 gushika ku murongo wa 45. Agaruka kubigishwa asanga basinziriye, abaza Petero ati ubwo ntimurushe mubana maso nanje n'isaha n'imwe? Nimube maso musenge ntimuje mu mosha mabi, umutima ni wukunze ariko umubiri ufise intege nke. Yongera kugenda ubwa kabiri arasenga ati data asangwa bidashoboka yuko iki gikombe kindengana kiretse ndakinywereyeko nibibe nk'uko ugomba. Yongera kugaruka asanga basinziriye kuko amaso yabo yararemerewe. Yongera kubasigaho aragenda asenga ubwa gatatu avuga amajambo nkamwe ya mbere. Maze agaruka kubigishwa arababarira ati nimisinzirire noneho muruhuke, igihe kirashitse umwana w'umuntu ashizwe mu maboko y'abanyavyaha. Nimuvyuke tugende ehungurishije ari hafi. Kandi rero igitangaje kinababaje iki gihe cyo gufatwa kwa Yesu kimaze kugera na bimwe vyo gusinzira ntivyabaye bikiba. Hariho ibintu iyo tutabikoze umwanya wavyo urarengana. Hariho igihe bari bakwiye kuba bariko barasenga, ico gihe kirabarengana bavuga ngo bashaka gusinzira. Mugabo ntibamenya yuko bariko barinjira ahantu n'iryo tiro ahubwo rigira ritumuke ryose, kuko ivyo bagira binjiremwo ntivyabakundira gusinzira. Ntimushoboye kubana nanje n'isaha n'imwe. Umwanya wose twamaranye mwasanze ndi umuntu mudashobora guhebera n'isaha imwe kubera mushaka kuruhuka. Nta kigoro mushobora kugira munyere ku rukundo mu nkunda mwihanganira iryo tiro isaha imwe gusa. Ibi bihe byari bigoye Yesu yari akeneye abigishwa biwe ariko arabarondera arababura asanga bariryamiye. Aya majambo arababaje. Yesu yari yiteguriye gutanga ubuzima bwiwe kubw'abigishwa n'abandi bantu bose, ariko bo birabananira kumuha isaha imwe. Naho kumbure ku ruhande rumwe umuntu yohava acira urubanza rukomeye ababigishwa, burya natwe niko tumeze. Hajya mu masaha 28 ubona ku munsi Imana uyiha umwanya ungana gute? Ko yaguhaye ubuzima ikaguha agakiza ikagushiramwo mpwemu yera wayo ikaguha umuryango ikaguha akazi ikaguha n'ibindi ntobanza kudondora hano, bigenda gute ngo mu masaha 28 guha ku munsi ubure n'iminota 15 yo kuyiha? Ariko
insaku za WhatsApp zozo ntizibura umwanya, ibiganiro ata kintu kinini vyungura mu buzima ntibibura umwanya, mugabo Imana ataco itagukoreye ukayiburira umwanya. Burya nariko ndavuga ngo twokarira abigishwa ariko tubakarire natwe twirabishako. Imana ivuga ko ari umuvyeyi wacu. Igihe Yesu yigisha abigishwa be gusenga, yababwiye ngo musenge muvuga ngo Data wa twese uri mw'ijuru. Hanyuma Yohana we yavuze ngo ariko abamwakiriye bose yabahaye ububasha bwo gucika abana b'Imana. Twarabaye adopte mu muryango w'Imana. Imana ni data. Iri jambo data rifise insiguro y'ubucuti. Umuntu twita umuvyeyi ni umuntu tuba dufitaniye ubucuti nawe. Ubucuti nabwo busaba umwanya. Nico gituma mbere nkiri hano nashaka gutera intege abapapa b'abarundi. Ndazi ko mu mico yacu bitabangukira abagabo benshi kubaka ubucuti n'abana babo, kuba hafi y'abana. Twumva umenga ni igikorwa c'abamama, ariko burya sivyo. Ijambo data, kumva ko uri umuvyeyi w'umuntu kanaka, birasaba yuko mwubaka ubucuti. Ariko reka ngaruke kuco ndiko ndavuga. Imana ni data, kandi uwo muvyeyi arakunda imigenderanire. Murazi yuko ni Imana iri mu butatu: Imana mwana, Imana data, Imana mwana, Imana mpwemu yera. Kandi uko kuntu vyubatse, uko kuntu bimeze, hariho ubucuti hagati yabo. Ni Imana ikunda ubucuti. Nico gituma yahishuye, iranavuga, iranashira habona ivyayo kugira ngo tubisome, tubimenye, tuvyisunge. Kandi iranavuga mu buryo bweruye, mu buryo iravugana n'imitima y'abantu, iraca mu nzira zitandukanye. Ni Imana ikunda ubucuti. Nimba ari ivyo tuvyemera ko Imana ari data, dutegerezwa kuba abantu badashobora kubura umwanya w'Imana naho vyogenda gute. Hamwe uvuga uti mfuma ndara ntafunguye, canke mfuma nongera ko iminota 30 ku mwanya wo kuryama, mu ngabo sindara ntavuganye n'umuvyeyi wanje, ntibibaho. Ntaco bimaze kuyita data mu gihe cyo gusenga iyo tutazinanye nayo, iyo tutayiha umwanya mu buzima bwacu. Turakeneye kubaho ubuzima buri ku rutonde kugira ngo mu vyo dukora umwanya w'Imana uburimwo. Ibifise ikimazi kurusha ibindi ntibikwiye kubura umwanya mu rutonde rw'umunsi wacu, mu rutonde rw'indwi yacu. Aha ndashaka ndagutera intege, urabe wowe ingene ubayeho ku munsi kundwi. Imyanya uvuga ngo iyi nayihebeye data kugira ngo mbane nawe mw'Ijambo, mu gusenga, canke cane kuri urwo rugezo rwawe, niyihe? Mbega ku munsi hari umwanya n'umwe ufise? Ukaba utawufise, harimwo ikibazo. Irashobora kukubaza uyu munsi ati ariko mu vy'ukuri basi nta n'iminota 5 aba yabasavye isaha, nta n'iminota 5 ushobora kundonkera n'ivyo nagukoreye vyose? Canke nsubiye hariya muri hose, ubwo rukundo nkunda ni nyabaki? Wowe udashobora kundonkera umwanya n'iminota 10 ku munsi. Aha sinagiye kundwi hoho murumva ko ari umwanya munini. Ntidushobora gukora ibitujemwo vyose, canke ivyo abantu badusaba gukora vyose hanyuma ngo turonke umwanya w'Imana. Nico gituma bidusaba ko tuba abantu bari discipline, abantu bafise urutonde bagenderako. Ibintu vyo gukora ni vyinshi, ntawo biheza. Dutegerezwa gutandukanya ibintu vy'agaciro kurusha ibindi, ivyo tukabishira imbere ku buryo naho twokora ibintu vyinshi, ivyo bintu vy'agaciro kurusha ibindi bitegera bibura umwanya. Kandi bimwe muri ivyo ni bidukora bidufasha kubaka ubucuti bwacu n'Imana. Mwibuke ko ivyo bintu twitwaza ko ata mwanya dufise kubera ibintu kanaka, ivyo byose bizosigara ngaha, dusigarana Imana. Ndazi neza mu gihe cyo gupfa naho ntarapfa, ariko ndavyiyumvira nkavuga nti uko biri kose umuntu ariko arapfa, ntahamagara amafaranga yarondeye, ntahamagara amazu yubatse, ntahamagara ibindi bintu, atakambira Imana. None mushaka tuzokwibuka Imana tugeze hariya twararonse umwanya wo kuvugana nayo tukiri bazima, twarayimye umwanya? Ntimwumva ko biteye isoni? Dutegereza rero kwiyemeza kuba abantu mu buzima bwabo ivy'Imana vyama bifise umwanya. Ivyo biradusaba ko tugira ivyo twanse gukora kugira ngo ntidusange wa mwanya wacu n'Imana watwawe n'ibindi. Nkuko nabivuze mu cigwa giheruka, kugira ngo dushobore kwankira ibintu kanaka bidafise ikimazi kinini, bisaba yuko haba hari ibindi vy'ikimazi twemereye.
iyo utafashe umwanya ngo uhebere ibintu vy'ikimazi kuri wewe, uwo mwanya uzowushize ahantu ushobora gutwagwa n'ibitagira ikimazi vyoroshe. Uvuga ngo oya kuri iki aba yavuze ngo ego kuri iki. Banza rero ufate ibi bintu uvuga ngo ni ivy'ikimazi kuri wewe, ubiha umwanya wavyo. Uvuga uti imisi yose mu gatondo mvyutse nzobanza gukora iki, nzobanza gusenga, nzobanza gusoma ijambo imbere yuko nja muri ibi. Nimba nahora mvyuka amasaha agiye bikangura gusoma ijambo ry'Imana, kurako amasaha, kurako iminota 30, uvyuke kare wicare. Mugabo ntubeho bwa buzima bw'umuntu atagira urutonde, nukwiruka, nukugenda, nugucuranguka mu vy'isi, ukazinduka wiruka, ugataha wasanzaye. Imana uzoyironkera umwanya ryari? Iriko irabaza nta n'isaha nimwe undonkeye. Ico cari ca mbere. Ntidushobora gukora ibitujemwo vyose canke ivy'abantu bose badusaba gukora hanyuma ngo turonke umwanya w'ivy'Imana. Dutegereza kugera ahantu tuvuga ngo ibi ndabishize imbere, ibi ntibikunda, sinshobora kubikora. Erega burya abantu bose bifuza ko tubafasha, ntidutegereza kubafasha. Iyo bishoboka tuzobikora, iyo biza bitwononera tuzobaga tuti muradutunga, naho nobigufasha sinobigufasha ubu ntavyo noshobora, nta mwanya wavyo noronka. Ntukemere gukora ibintu bituma ubura umwanya w'Imana. Ico kintu uzobigishize mu kibanza c'Imana. Ni ubwoko bwa idolatry, ni ubwoko bwo gusenga ibigirwamana bwinyegeje ukuntu. Ca kabiri, iyo tubuze umwanya w'ibintu vy'Imana, ubuzima bwacu bw'impwemu burononekara, buruma. Kuko ubucuti n'Imana ni ikintu cyo kwamizako. Nkuko nabivuze mu cigwa c'imbere y'iki, ugutotahara kwacu kw'impwemu ntikuvana n'ivyo twasavye Imana mu myaka 10 irenganye. Ntibivana n'imyanya twamaze dusoma ijambo ry'Imana mu mwaka uheze. Burya ubucuti bugendera kuvyo muba murimwo muri uwo mwanya nyene. Nico gituma dukwiye kwiyubara cane, ntitubura umwanya w'ivy'Imana kuko duca twuma. Iyo twumye mu buryo bw'impwemu biha inguvu akameremere k'umubiri, tugaca tuba b'abakristo b'abanyamubiri, les chrétiens charnels. Ishari, inzigo, urwanko, amacakubiri, ubunebwe, amanyanga, amajambo mabi, ugasanga nivyo bituranga kandi twara abantu b'Imana. Ivyamwa vya mpwemu yera bikabura kuko aho inzira vyari gucamwo twayizibiye. Mpwemu yera nawe nyene burya n'umuperesona, akunda ubucuti, akunda imigenderanire. Turakeneye imyanya yo kubana n'Imana kugira ngo vya vyamwa vya mpwemu yera bigaragare mu buzima bwacu. Ibintu vyo kurandagurana ngo nukumeze, ngo nishavu, ngo umuntu ashavura, ibi ntibikwiye kuvugwa ngo turiko turisigura. Ico vyerekana akameremere kacu karakomeye, ahubwo niyo siguro yonyene ifaditse yumvikana. None nimba uzi ko ishavu rigukarira, ni kubera ko utamarana umwanya munini n'Imana kugira ngo ukomeze umutima w'ubugwaneza, ko tuzi ivyamwa vya mpwemu yera bihari. Ijambo riravuga ngo vyokumarira iki kunguka ivyo mw'isi vyose ugatakaza ubugingo. Turashobora kwiruka tukaronka ibintu vyinshi mugabe imitima yacu ikuma. Yesu ati none ko muriko muravyiruka ko bizobamarira iki nimwe atakaza ubugingo? Erega ibi vyose tuzobisigaha. Burya ikintu kizoduherekeza no mu nyuma nakagakiza nyene. Ico kintu gifise agaciro ku buryo kitwibagiza Imana yacu. Ni giki nashaka ndagutera intege ngo urabe mu buzima bwawe bwa misi yose. Ibintu bituma ubura umwanya w'Imana nibiki? Kuko hari igihe tuba twarabimenyereye ntitwigire twibaza iki kibazo. Mugabo vyiyumvire ko nukuri birateye isoni. Ka kazi nyene Imana yampaye niko kambujije kubonana n'Imana yanje. Icubahiro wahawe, ubwenge, ubuhinga, umuryango wawe, ibintu wamenga ni vyiza, biba ari vyo bihindukira bikubuze kuronka umwanya w'Imana. Kuruhuka Yesu yarazi ko bikenewe, imibiri yacu irakenera kuruhuka, ariko yarabajije ngo naho murusha murananiwe n'isaha n'imwe. Erega ntituzofata imyanya yo kuba hafi y'Imana atakintu dufise dukora. Nico gituma dukwiye kuba twarabishize mu rutonde rw'ivyo dukora ku munsi ku munsi, kundwi kundwi. Ivyitwazo bizokwamaho, ariko ntibizubuza Yesu kubaza ngo nta n'isaha n'imwe ndonkeye vy'ukuri. Ingabire y'Imana ntirute Imana, ntihave isubirira Imana, twoba tuguye mu caha cyo gusenga ibigirwamana. Kubw'ivyo rero
ndashaka ndagusabe ngo wiyemeze gukingira imyanya yawe n'Imana. Nka kurya dukingira amaso, sinzi ko murabona iyo ikintu kije kugwa mu jisho ntumenya ingene ukuboko kwahashitse. Agakoko kaje kukwinjira mu jisho nta n'umwanya wo kwiyumvira ufata, usanga wakirukanye n'ukuboko. Aba ariko dukingira n'imyanya yacu n'Imana. Iyo hari umuntu agomvye kuvyitamwo, tugera ahantu tutamenya n'ingene twamwankiye. Iyo hari ikintu kigomvye kubiduhinduza, oya ntibishoboka, ubu mwanya wanje nta kindi kintu ushobora kuwukoramo. Ugahirahira ugatangura umunsi, ugatangura indwi ata mwanya wo gusenga wategekanije, ata mwanya wo gusoma ijambo wategekanije. Hazoza ibindi bintu vyinshi bivyitemwo, usange yandwi iraheze ntiwigeze ufata wa mwanya. Nico gituma ni vyiza gushiraho uwo mwanya kandi ukagira gute, ukawukingira. Muntu w'Imana, kubaho mu kajagari utazi ico uzokora ejo, utazi ngo ku munsi kanaka nzoba ndiko ndasenga, iyi saha nzoba ndiko ndiga ijambo, subuhizi ni intege nke. Nivyo bituma haza ibintu vyitamwo bigaca bituma tubura umwanya. Irinde gushira ibikorwa canke amarandevu muri iyo myanya wahaye Imana. Fata imyanya vyoroshe ko atakindi kintu kiyirwamwo, niyo hari kije ucankire. Vyanse gose, fata uwo mwanya uwushira ahandi hantu, wimure. Mugabo ntiwamwe vyo kwicuza Mana urambabarira ntivyakunze, n'ubu ntivyakunze. Bireke gukunda ibihe vyose, wewe nta bwenge ufise. Uhindura uwo mwanya uwushira ahandi aho bikorohera kuwukingira. Ndazi ko hariho abantu baba bafise abakoresha babo bashobora kubasaba ico bakora umwanya wari wo wose. Reka kubishira muri iyo myanya umukoresha wawe ashobora kugutuma ikintu kanaka. Yesu ntazovuge ngo mbega none nawe biranse ko ndonkera n'isaha n'imwe. Iryo jambo ntazari kuvugeko, kuko birateye isoni. Ni igikata hatanze ku bwawe, ni igikata hakoze ku bwanje. Ni gute nanje no muburira umwanya? Ico kibazo kirababaje, kuko kiba kibajijwe n'uwatanze ubuzima bwiwe kubera twebwe. Nagatera soni kubura isaha ya Yesu, indwi igahera twiruka dutuma inkungugu. Ivyo bintu ntibikwiriye kuba mu bigisho ba Kristo. Nuko Imana iguhezagire cane kuri uwo mwanya wafashe, kandi ndakwinginga ngo aya majambo niyagufasha uzi uyasangiza abandi. Urakoze.